Yeah, okay. Ifilime yacu titanguranye n'umugore yari mwarenena muri etaje agomba gukoroka abantu bagiye kuraba ivyari byo acarakoroka wa mugore ajya ari mwarakoroka hari imbwa yaza kumuvuduka idasanzwe itiramufata imushira hasi inombwa biboneka kumengira naguruka n'imbwa idasanzwe hano imbwa zindi ziboneka ko mirongo biringo biragwana n'iyimbwa ariko inombwa imwira kubita higi ivuga ati mwambwamwe abantu batanguye kunwa ibidonge n'umugabo yatanguye kunwa ibidonge kugira nawe ashobore kuronka imbaraga yari nikimuga hitaranakira kugira ashobore guhangana n'inombwa biboneka kumengo ya maramaje cyane yatanguye guhangana n'inombwa ariko inombwa ifise imbaraga zidasanzwe n'umuvuru udasanzwe sinzi kari buze kuyishobora umukagabona ko karakaze kubera ngambo n'inombwa irimwe irakora ibintu by'ibitangaza kagabona ko kakaguruka ati wambwa wenda kwereka ariko inombwa ikavuga ati wewe uracara umwana ikabomoranya byose igata hasi imbwa sinzi ico bayikubise yisanga mu birere ndibaza iyo nyimba ari satellite kubera ndabona iri hejuru y'umubumbe abantu baratangaye bavuga ati ivyo bintu nibiki bose barumigwa bagenda kuraba ino filime ndibaza mwese mubona umengera twika ni filime iryoshe cyane niyo mpamvu nayibazaniye rabo kandi subscribe ucujana ngaho handitse like ucufyenda no muri comment kubera ko ushobora kuraba video ukayimara kandi ari ibintu vyoroshe ntubikorera abo bikuru uzobukoze cyane reka dutangure filime yacu twitanguranye n'iyimbwa ino mbwa rero yari isanzwe iri mu gisirikare hanyuma bakaba barimo baratanga amanota n'imbwa nazo ziri mu bisirikare umukora akavuga ijambo ariko ino mbwa hari ikintu yumvise kidasanzwe itangura gukubwa ivuga yuko ari mwibomu abasirikare bagenda kuraba bibagiye ko ari mwibomu hantu kugira ino mbwa bagiye gufundurura barahizi ico bomu barakibura basangana inyama yambwa yacimara mara cyane izindi mbwa zirayiraza uvuga ati wa mbwa we uri murazana kuyemera izindi mbwa zarayitwenze ino mbwa ikiramara mari hitirasoka ikura n'impuzu za gipolisi itangura kuyerera mu ibarabara ino mbwa yarayerereye ikifatwa n'umugabo uno mugabo arayiba uno mugabo yivye ino mbwa acagenda yifungira muri keji mu kantu batungira mwimbwa ariko hari inimbwa ino mbwa yindi yasanze ngitangura kuyibwira ati hari mu boss mugufi ngaha aza kudukorera ku bushakashatsi wa mu boss mugufi yanguyu yahisaza aje gukorera ku bushakashatsi zinombwa mbwa yindi yatanze raporo ibwira no yindi mbwa shasha yuko hari umuboss mugufi aza gakorera kabandi mbwa kazikorera kimi y'abashakashatsi nyene akazikora ku bushakashatsi wa mukire mugufi yarinjiye uyu mukire acashima yambwa abari yashaka gukora ko bushakashatsi agomba kuyijomba urushinge ariko inombwa ntabwo yigeze ivyishimira yacitangura kwirukanka kubera ntabwo ishaka umuntu aza kuyikora ko bushakashatsi inombwa yari irukaze cyane irazunguruka itangura konona ivyuma uno muganga arashaka kuyifata no mu boss mugufi ashaka kurifata ariko biramunanira inombwa hari ikintu yitaye ko cyari kirimo ibintu by'ibidawa by'imiti bita bikigwako inombwa hatangura gusha muganga yibaza ko imbwa igomba gupfa ariko yahise ivyuka ikomeye ikivyukana n'imbaraga zidasanzwe bisa nkaho vya bintu yinjiramwe vyace biha imbaraga andi yabomuye n'urukuta na muganga arikanga cyane atangura kwibaza inombwa yiciye ngahano inombwa muganga yasize asigaye arikanga yambwe kigenda mu muhana itangura kubira tembera ariko hagenwe iratembera yahuye n'izindi mbwa kubera imwirarondere vyo kujya izindi mbwa zitangura kuyirukansa ariko imbwa yarazisuze irirukanga irimwe iragenda yagonganye n'imodoka y'umugabo araho n'umugabo w'umupolisi hanyuma inombwa kimara kubona kayigonze yahise ava mu modoka acara yitora kubera yabona umenga arayigonza avuga ati inombwa ndayitware muhira biboneka nk'umengeri mu bihazo ngene ndayire imbwa yaciro nkari ifite inkuko baco barayitahana imbwa bakimara kuyitahana uno mugabo asanzwe afise umwana no mugabo yitoye uyu mwana papa yahise avuga ati rero mwananje ndakuzaniye inombwa muzoze murabana uzoze urayitaho ariko no mwana yavuze ati papa je ntavyo kuyitaho imbwa bana kubera kuri mwananzanira imbwa ngo ndayiteho ariko papa yavuze ati rero uraraba witeye inombwa iryamye yatanguye kwibuka ivyaba inombwa ifise na kumbuko mbiribuka yatanguye kwibuka itangura kubona umenga ifise ubushobozi bwo kuguruka bw'inzovu ubushobozi bw'ibintu byinshi biboneka nk'umenga inombwa bijya bidawa vyayinjiyemwo indya miti yayinjiyemwo ni miti hambaye cyane hano ku ruhande batwereka wa mwana uno mwana hari ibintu vy'ibihomo wakaya mwarakora ariko inombwa nayo iri muhira yatanguye kurondera ivyijya irabura itangura kumena yanduza inzu hari ivyo yagomba kujya ikirabimena hasi yanduza inzu hano ku ruhande batwereka hano umugabo umwe azanye amabaruwa yabonye imbwa mwidirisha atangura kuyikinisha imbwa nyimba yatanguye kurakara itangura kumena ikiyo uno mugabo arikanga cyane avuga ati reka ngende ntibaze bavuga ngo nije nabameni ikiyo aheze umwanya yambwa yaratembeye mu nzu itangura konona ibintu vyose ifise imbaraga nyinshi kandi ntano kiramenya no kuzikontorora
imbwa yatanguye konona ibintu. Umuhungu atashe abona inzu yamaze kuvurugika, atangura kwibaza umuntu yoba yononye inzu, ariko acamenya yuko yoba ari imbwa kubera nta yundi muntu yasize ngaha muri ino nzu. Imbwa nayo ikaraba ikabona ko yakoze amakosa menshi cyane. Ino mbwa itangura kuvuga ati ni nje umbabarire. Uno muhungu ari ikanga cyane, hari undi muntu ari ngaha muri ino nzu. Ino mbwa itangura kumubwira ati yego ni je nononye bino bintu ariko uraba umbabarire. Uno muhungu yari ikanze cyane, atangura no kugira ubwoba, arasohoka aragenda kubera yumvise imbwa iri kiravuga kandi n'ibintu bidasanzwe cyane. Umuhungu yatanguye kuvuga ati kubera kugumurikirana. Imbwa yaramukurikiye bicara n'ahantu. Umukunzi uno musore yaraje, imbwa kibona nayo umudemo nayo cyayibonera agakobwa keza, ikivuga ati reka nange ngende kuraba umukobwa tube turaganira, namwe ndabasige ngaho mube muraganira. Imbwa yaragiye, biba birakunda, biba biratera inkuru n'imbwa ngenzi yayo biterana inkuru, hanyuma biganira kugira bizokuba ku muryango. Hageze gutaha, wa musore wacu harakantu bamuteye ari kimbwihitira zirakadaga. Ino mbwa ifise umuvuduko idasanzwe kubera ko kantu kari kagiye kugema no muhungu, yahise igasama ku muvuduko udasanzwe. Hano uwo musore avuga ati genda unyimire haya hantu. Imbwa iragenda yimba ikinogo kirekire cyane. Uno musore yatanguye kubona ko ino mbwa ifise imbaraga zidasanzwe, ifise n'ubushobozi budasanzwe bwo kuvuga. Baza baraganira bavuga, biza birayaga. Imubwira ati je mfise umuvuduko udasanzwe, shobora kumva abantu bari kure, nkashobora kumenya ibintu bigomba bibe, nkashobora kumenya n'ikibi iyo kigomba kibe, nkabimenya hakiri kare. Nk'ubu yambwa yacu, yambwa nakunda hari umuntu yayishimuze. Imbwa yatanguye kugenda mu muji igiye gutabara imbwa yamaze gukunda kubera harakabwa yakunze, kandi ako kabwa kakaba kari mu bibazo. Kuri ivyo rero imbwa yagiye gutabara ku muvuduko udasanzwe. Rabo bugica mwibarabara abantu bose gendera bononera kubera umuvuduko udasanzwe, abantu basigara bumva umuyaga, nta kindi kintu na kimwe bumva. Ino mbwa yaragiye igiye gutabara umukunzi. Urugabo rwafashe umukunzi rwarumiwe rukwimera kubona umuyaga, rutangura kumva rurisahani. Imbwa nayo ku muvuduko udasanzwe itangura gukoresha ibintu bidasanzwe ivyuma ibikoresha, hanyuma umugabo atangura kugwana n'ivyuma, ariko imbwa yari irimwe irabikoresha. Haraka kamera kaje, kano gakamera imbwa ihita iragafata, ariko kano gakamera kari kamaze kuyikamera ifoto. Urugabo ngaha rwagumye ruhangana n'ino mbwa, ariko ino mbwa ifise umuvuduko udasanzwe, kimara gutabara yahise yigira, nta nuko bamenye n'uburyo bigenze. Hano abapolisi baraje babona muri ya kamera harimwo amenyo y'imbwa gusa, kamera ya foto y'amenyo. Bavuga ati no menyo n'ayandi, ariko umukobwa yishora yuko atayazi, baca bafata vya vyihebe bimwe byagomba gushimuta yambwa. Imbwa nayo iri ngaha mu rugo, yatanguye kubwira uno mupeti, imubwira ati rero ntuzokwigera uvuga yuko mfise imbaraga zidasanzwe. Hano naho papa ataje mu rugo, imbwa yaravyumvise, ikimara kubibona batangura gupanga neza mu nzu kubera bari bamaze konona. Wewe kino mbwa yari yahononye, ino mbwa barimo barayirondeza. Yabwiye umusore ati ntuze kwihena uvuga yuko ndi ngaha. Papa tashe mu rugo, imbwa yatanguye gufukafuka ibintu yagira amena kugira papa nataha mu rugo ntaze kubona yuko ibintu vyononekaye. Ariko papa yabonye ikiyo cyamenetse, agiye no munzu asanga hari ibintu vy'ibirahuri amasorori yiwe y'ibumba yamaze kumanyuka, bitangura kumubabaza cyane. Ariko umusore yahise avuga kubera papa yavuze ati no mbwa bisabwe tugirukana, ariko umusore arayikingira ikibavuga ati ni jewe navyononye papa umbabarire. Hano ku ruhande batwereka wa mu boss mugufi y'umwe yagomba gukora ko yambwa ubushakashatsi, ariko umwe n'umu bodyguard we n'umwunganizi wiwe barimo bararabujyo ino mbwa yononye ibintu vyiwe. Hano naho ku ruhande batwereka yambwa, imbwa imwe iratembera, yatanguye kumenya n'abantu injya banwo barajya yuko zirimo uburozi. Umuzora atangura gutangazwa n'ubushobozi bwiwe. Hano akayabo kagumye kitegereza ino mbwa, kuri no ruhande umusore ari kumwe n'imbwa yiwe, akayabo kitegereje imbwa yahise gatwara mu kirere ivuga ati buraraborogera hiyo hejuru mu kirere. Ino mbwa biboneka gume ngo yamaze kuronka ubushobozi budasanzwe. Umusore nawe yabonye yo yigira umugenzi kubera ifise imbaraga zidasanzwe. Ku ruhande batwereka kakabuzi kacu kagufiya, katanguye kwiyumvira ubushobozi ryambwa yoba yaronse, gatangura kwiyumvira ingene vyo byagenze kugira inyambwa ishobore kuronka ubushobozi, biramucanga cyane. Ariko bakiri ngaho bahise bafata umugambi wo kongera gukora ahandi hantu hashasha kubera ino mbwa yari yamaze kubonona cyane. Hano kagabo kararakaye kubera ryambwa yakononi ibintu byako cyane.
batanguye gupanga no mu bodyguard w'ingene bofata iryambwa kugira bayikore ku bushakashatsi nakandi kubera babonye yagize imbaraga zidasanzwe. Hano naho tugaruka mu rugo yambwa yacu iri kumwe na wa musore hari ikintu yumvise kidasanzwe ikiragenda igiye gutabara kubera yumvise umengo hari ibintu bidasanzwe. Umusore yasigaye arabona umengo imbwa hano ikigendera bomora, kumbi no hari ivyihebe bibiri vyari vyagiye kwiba bari bagiye gukora ubujura bwabo. Hanyuma ibashize abantu bose hasi, imbwa niyo yarije gutabara kubera imbwa yaje n'umuvuduko udasanzwe iza gufata bano bajura bagomba kwiba bano basuma iza kubakubita bagiye guhangana nabo, ariko ino mbwa ifise ubushobozi bwishi budasanzwe byose bose yagerageze kubashira hasi. Ino naho batwereka wa muganga ari mwakora ubushakashatsi abona umenga imiti yamenetse k'iryambwa ariyo yoshobora kuba yayihaye ubushobozi. Bagerageje gufata ino mbwa ariko birabananira cyane. Imbwa ikimara gutabara yahise yimanukira ihita irigira. Hano ku ruhande batwereka ino mbwa iri kumwe na wa musore wacu. Umusore yatanguye kuyibwira ati rero wewe biraboneka wabaye intwari, kandi intwari ziba zifise imyambaro yazo, bisabwa nawe ndakuronderera umwambaro ugukwiye uzoza urashobora kwambara uwo mwambaro. Ariko imyambaro yose n'umusore yategura ntabwo iyo mbwa yigere yishima, ariko hari umwambaro umwe yashimye ivuga ati rero nkorera uno mwambaro ari wo nzoza ndagenda nambaye. Umusore akimara kuwukora uwo mwambaro yarishimye imbwa cyane itangura kuguruka igenda ku muvuduko udasanzwe cyane. Imbwa yatabanguye gutabara itangura gutabara abantu benshi cyane, hamwe no mu binyamakuru yamamara ino mbwa ikibi cyamamara. Ibintu byose by'impanuka, ibintu byose bibi byagenda kuba, ino mbwa yaba yahasesekaye itangura kuba superstar. Ariko kano kagabo kamwe gatuma iryambwa ironka ubushobozi byarakababagiye cyane kubera kabona ino mbwa irimwe iramamara kandi bwari ubushakashatsi bwako. Ico kakoze kahise gapanga umugambi wo gufata iryambwa, kavuga ati iryambwa kubera ikunda gutabara, we bodyguard wanje rabuje hejuru muri etage, imbwa neza kugutabara uze kucuyifata. Yaciye yiyambika nk'umugore agenda hagarara, ariko yaciye akahoroka nyene vyanyavyo kubera vyari byamunaniye kwifata. Yambwira ziratabara imushira hasi, wa mugabo acashaka kuyifata ati ndagufashe, ariko imbwa kubera ifise imbaraga zidasanzwe yagira mukurura igendera mukurubanga. Ino mbwa rero ifise imbaraga zidasanzwe. Imbwa kubera yari yamaze kubona yuko no mugabo no mugabo yaje no gutanga raporo avuga ati rabana yikuye kaka, ariko umugabo avuga ati wapi ako ni kuyikura kijyambwa dukeneye iryambwa kugira tuyikore kubushakashatsi turabicayihaye ingufu n'icyayi. Hano naho imbwa iri kumwe n'imbwa ngeze zazo, imbwa ngeze zazo zose zarayanka, ariko akagerageza kuyerewama kuyitete ama kuyivugira ni kakabwa bisanzwe bikundana kamwe kagasheri kayo. Ino mbwa yaje kukaraba mwijoro irahaza bitangura gutera isitori binatembera hejuru mu birere. Ino mbwa yaciye gatora agasheri kiwe bigenda kuba biratembera mu birere. Abantu bari mu nzira bose bagenda barabaca ko umuvuduko udasanzwe basigara barumva umuyaga gusa. Agiye birasangira dina. Hanyuma na hano ku ruhande batwereka wa papa wacu, papa wa musore arimwo arakora utuntu twiyo mu nzu. Bwabo bwahise bumwataka kakagabo ka bosi kagufi hamwe na wa mu bodyguard wiwe bashimuse so wa muhungu asanzwe ari umugenzi w'inomba sheri ama agasheri kayambwa kaje karayibwira ati rero wa papa wa bosi wa bamufashe inombwa itangura kubabara cyane. Hano no mugabo papa we wa muhungu batangwe kumumaza ati ryambwa rero ifise ubushobozi budasanzwe turayikene. Hano naho umusore yaramwe aravugana na sheri wiwe imbwici itangura kumubwira ati rero bosi so bamushimuse ngo tugende. Yahise imugurukana mu birere ihitira mutwara kugira bagende gutabara so. Ariko bakimara gushikayo hano kagabo kahise kavuga tukagira icukora turazi ko ufite imbaraga zidasanzwe inza kuca nicu no muzehe. Ariko imbwa yahise ituriya bahita barayifata. Kano kagabo gatangura kuvuga ati rero ngoma ndagukore kubushakashatsi ukazana ibintu by'amanyama tuza kuca tumwica. Hari kinini yahaye inombwa ngige kino kinini cyamaze kimaze gushika mu nda y'inombwa cyahise kigirira nabi hiticika intege imbaraga ziyivamwo. Runo kariko kano kagabo kahise gakongerereza imbaraga zino zindi mbwa kubera kari kamaze kubona bidonge bishobora gutanga imbaraga. Kahise kongerereza imbwa zako kubera kari gashobora no kuzikontorora hanyuma kazishiramo imbaraga baca bagenda kugira bashobore guturitsa umunara usanzwe urahana. Abapolisi baje birukanka kugira bashobore gurinda ako gace. Hano ku ruhande batwereka wa musheri wa muhungu wacu
afise kakabwa kiwe yinjiye muri iyo nyubako bagomba guturitsa. Ariko ino mbwa ikimara kubiraba yahise imenya yuko barimo barashira igisasu cifata nubwo atambara gifise yacifata umwanzuro wo kugenda gutabara kubera ino mbwa isanzwe yaramenye ibintu byo gutabara. Ntabwo yo kumva hariho igibomu kirimo kirasugwa mu nzu hanyuma ngibireke. Yahise yirukanka itangura guca mu nzira za panya, itangura kugenda kugira ishobore kugenda gutabara. Ariko igimara gushika imbere yahise ihura na zambwa. Wibuke zino mbwa bamaze kuziha ibidonge bizongereza imbaraga, ubwo nazo zino mbwa zishobora kuguruka no kugenda hejuru. Ariko kakabwa igihe karyamye ahantu karyamye impande ya vya bidonge, kubera batwereka yuko kabyutse gafise imbaraga zidasanzwe kubera no mugabo mugufiya yarafise vya bidonge bitanga imbaraga mu ntoke ziwe. Kuri vyo rero nako katangwe kugira imbaraga, gatangura guhangana na zino zindi mbwa, gatangura kuzishira hasi. Ariko hejuru bomu riracategwa, hajya rigitegwa wa musore wa mukobwa kundana na wa musore wacu yaraje azananye na kakabwa kiwe, wa bodyguard hitara bafata kubera niwe yamwaragira igisaso. Hano naho imbwa zirimo zagendera hejuru, kakagabo ka bosi kahise kanwe ikidonge kubera nako kagira imbaraga kugira gashobore kwica inombwa. Kabona umenge imbwa zako zamaze kunanirwa, katangwe gutera ipanga kugira atemara ikinombwa ifise muvutu dasanzwe. Kano kagabo gace gatura ingabo kubera kabona umengo inombwira kaze cyane, hanyuma gatangura guhangana nayo bose bagendera mu birere. Ariko inombwa kimara kubona nkumengo ntabwo ishobora guhangana n'uno mugabo, yahise ibwira imbwa ngeze zayo zivuga ati rero mwambwa mwe kubera iki mwumvira ujya mugabo nimugende mu mufati wana dutabari, simurazi yuko ngaha isi ishobora kumererwa nabi kubera abagabo nk'enaba. Zambwa zahise zigenda zijya kakagaba amenyo. Kano kagabo kakimara kubona yuko imbwa zako zikagambaniye, cyo kakoze kahise kemera karamanika amaboko. Kakimara kumarika amaboko abari barimwo bose bahise babasohora hanze muri etage, kubera inombwa yahise ivuga ati bose mu basohore, igisasu kigomba giturike nikeze guhava giturika gisanga abantu barimwo. Kahise kiyemeza kugenda gutegurura ico gisasu no kugitwara. Karagiye gasanga wa mukunzi wa baby wiwe ari yaboshwe, ariko kakabwa kahise gatura cya gisasu gatangura kwimba munsi mu butaka kaje munsi mu kuzimu munsi. Bamwe bavuga ngo barimbiwe, se sinzi yuko bo kuyimbiwe singana nkuko, ariko cya gisasu araturitse katarava mu kinogo, ariko kagerageza kuvamwo hajya kageze hejuru. Igisasu cyahise giturika kikarenza ibirere kikadugana hejuru mu ijuru. Sinzi kari mu ijuru kubera tubona amasetarite, tukabona twarenze n'umubumbe wacu wo ku isi kagiye ku yundi mubumbe, ariko kavuye kuri uwo mundi mubumbe gasubira ku isi aho kaguye hahise himburuka. Ndibaza namwe mu murabyibonera muri kamera. Umusore yaragatero yibaza ngo kapfuye, ariko asanga karacakomeye. Abantu bose baca bakoma amashi kubera kamaze gutabara isi. Hano ku ruhande kakabwa rero sasa kahise kaza muri bagenzi bako yuke bahora bakagaya bavuga yuko katanyaye. Kahise kaza gatangura kubereka ubuntu bw'ubukoryo kabereka umuvuduko gafise, ibintu bidasanzwe cyane, kakanaba kankamira rabo bwoya bukabava. Kano kabwa rero none iyo nkuru yako twari turaraba. Ino filime yakuryoheye itakuryoheye, gukora subscribe ubikora ubivanye ku mutima wiwawe, sirimo ndaguhata kubera ni ushobora gukora subscribe utayishaka naho ubyihoze kubera byose ni ivyisi. Bye bye, duhure ku indi